Turongeye kuramutsa tubana ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Uno mwaka tubashikiriza ari amakuru ariko amakuru avugwa hirya no hino cane mu ntara zigize Uburundi mu gisagara ca Bujumbura, tukaba tutahibagiye tukababwira rero amakuru ariko aravugwa muri kano kanya. Amakuru rero aba ari kw'isonga sayandi, turababwira amakuru yerekanye na politike ahanini niyo tuja kwibandako muri uno mwanya, ariko umwanya udukundiye turaja kubabwira n'ayavugwa mu mico kama, inkino na siporo n'ibindi bitandukanye bivugwa hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Kandi umwanya unadukundiye turambuka imbibe tuja kurya mu bindi bihugu, tubabwiye amakuru ariko aravugwa hirya no hino. Ariko rero tudatevye, inkuru iri kw'isonga ni iy'urugendo rwa Prosper Bazombanza yarungitswe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo aje kumuserukira igihe bariko barashingura n'iteka Papa Francis hariya mu gihugu c'Ubutaliyana i Vatican. Turababwira rero ivyo yatubwiye uyu musi aganutse avuye muri urwo rugendo, atubwire uko vyagenze hariya iyo yarari mu Butaliyano. Tubabwire amakuru saya gusa rero tuje kubabwira n'ayavugwa mu gisirikare c'Uburundi kiri hariya muri Congo, mbega muri iyi misi hoho vyifashe gute. Tubabwire amakuru aya n'ayandi, mugume hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ariko rero muntu ukiri mushasha utarafyonda kuri sabone, banza ufyonde kuri sabone urabona harya hakazogera naho nyene ufyondeko kugira amakuru yabandanye akurikirana gatanu kuri gatanu, amakuru aba atarajako ivumbi. Inkuru rero iri kw'isonga si yindi ni iya Prosper Bazombanza yagenwe n'umukuru w'igihugu ngo aje kumuserukira igihe hariko hashinguranwa iteka nyen'ubweranda Papa Francis. Mu rugendo rero yaramazemwo imisi Prosper Bazombanza, uyu musi niho yaganuka. Yahise ku kibuga citiriwe Melchior Ndadaye atubwira ivyo yahuye navyo mu rugendo yararimwo, yaramazemwo imisi itari mike hariya nyene mu gihugu c'Ubutaliyano. Aho yatubwiye rero vyinshi yagiye arabona mu rugendo rwiwe. Aho ni mu gihe rero yaganiriye n'abatari bake baserukiye ibihugu vyabo, harimwo perezida w'igihugu zunze ubumwe za Amerika, hakaba na perezida w'Ubufaransa na perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin. Akigera rero ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, Prosper Bazombanza yakiriwe n'abanyacubahiro batari bake, ariko bitameze nk'uko vyari bisanzwe bimenyerewe. Uyu musi rero yakiwe n'abanyacubahiro bake cane ugereranije n'abahora baza gutegera abakuru b'ibihugu canke ivyegera vyabo bivuye mu yandi makungu bije gutanga inkuru canke raporo y'iyo bahora. Uyu musi rero haje kwakirwa n'abantu bake cane, abantu bari kurusha. Ntawuzi ko bari mu mirimo yindi itandukanye, nuko koba atari kwitaho urugendo yarasanzwe avuyemwo, ngo mu gihe urwo rugendo ata vyinshi baruvuzeko, ata vyinshi rwoba rwavuyemwo. Ariko rero turaja kubabwira ivyavugiwe muri urwo rugendo rero n'ivyabereye muri izo nama zitandukanye yagiranye n'abakuru b'ibihugu. Mu gihe rero bariko baramwakira aha nyene ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, natwe twari twarahishikiye nk'abaserukira ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Twari twahashitse turumviriza ibiriko biravugwa mu rugendo yahoramwo, turanamubaza n'ibibazo bitari bike bijanye n'urwo rugendo rwiwe. Nk'uko twabibabwiye rero, akaba yaronse akanya ko kuganira na perezida wa Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump, hamwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, hamwe n'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ivyo baganiriye rero ahanini kwa gucudika ubucuti bwimbitse hamwe n'igihugu c'Uburundi. Ariko ikibazo baganiriye ahanini canse kuva mu nzira, baganiriye n'umwanya muremure, aho bose rero mu vyo baganiriye harimwo ivy'uko bokura abasirikare mu gihugu ca Congo, ngo kuko na SADC yakuyemwo akarenge igakurayo abayo. Ico kibazo rero bakiganiyeko akamwanya utari muto, umwanya muremure, yabivuze ari hariya ku kibuga c'indege rero citiriwe Melchior Ndadaye. Ariko rero nawe nyene yarabemeye ko bariko baravyigako hano mu gihugu cacu c'Uburundi, akavuga ko nabo nyene hari ico bariko barabikorako, ngo mu misi iri imbere bazobona umusaruro wavuye muri izo nama. Mu makuru rero twagiye turaronka kuva ejo itariki 29 z'ukwezi kwa kane 2025, aho SADC itanguye gukurayo abasirikare muri Congo, abasirikare b'u Burundi nabo nyene batanguye kwegeranya utwabo, ngo bababwiye ko
nabo nyene bashobora gutaha naho batarabwirwa itarike canke igihe bazotahira mu gihugu c'Uburundi. Bakaba babwiwe yuko rero baba baritegura bagatekera utwabo. Umunsi uri izina bakazobabwira ko bagiye gutahuka, bakaza kubatora bakabatahana. Aho ni mu gihe rero mwumvise ko abasirikare bo muri SADC bariko barataha, abatari bake rero bakamaze gushika mu bihugu vyabo n'ibigwanisho bagiye batwaye hariya muri Congo. Abasirikare b'Abarundi nabo bakaba babwiye yuko bitegura nabo nyene umwanya n'umwanya bashobora gutaha, ariko umwanya ngo batarataha ngo bakomeze guhangana n'umwansi kuko ashobora kubaca ngo mu ryahumye, bagashobora gutaha rero batakiri bazima canke hagataha bakeyi, abandi ngo basigaye ku rugamba. Bakaba babwiwe rero yuko bokomeza bacunga umutekano bitegura no gutaha umwanya n'umwanya. Ayo makuru rero twahawe n'abasirikare bari hariya muri Congo, twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare c'Uburundi Gaspard Baratuza nawe agire ico atubwiye kuri ayo makuru ariko aravugwa. Ariko rero nawe akaba yatubwiye yuko rero vyinshi bisa nuko bamaze kubimenyeshwa abasirikare bari ngaho nyene ngo muri Congo. Twamuhamagaye rero kuri telefone turamubaza tuti nimba abasirikare bitegurira kuva muri Congo, icabajanyeyo boba bakirangije canke ko boba batsinzwe ku rugamba nk'uko vyashikiye abacancuro na SADC kuko bose bamaze gukuramwo akarenge. Tuti mbega none abasirikare b'Abarundi bobo ubu ko bagiye kuvanwa aho muri Congo, icabajanye baba bakirangije canke nabo nyene baba batsinzwe ku rugamba nk'abo bandi? Ariko rero Gaspard Baratuza yatubwiye ko misiyo yabajanyeyo itarangiye ngo nuko kunanirwa n'urugamba, ngo ahubwo perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari yatwiyambaje ko twomutabara, ngo none ngo yongeye kutubwira ko twotaha ngo kugira ngo hubahirizwe ivyavuye mu nama y'umuhuza ari kubahuza hamwe n'umugwi wa M23 usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Congo. Ariko rero amakuru mashasha twaronse nuko abahuye n'ivyago vyo mu ntambara bari bagwariye muri Congo batanguye gutahukanwa kuva mu ndwi iheze, hamaze gutaha abatari bake bashikanywe mu gihugu c'Uburundi, bakaba bariko bavurirwa hariya muri hôpital militaire, ibitaro bisanzwe bivura abasirikare. Ariko rero bariko barataha rero intambara muri Congo ikaba ibandanya ku basirikare bakiriyo. Ariko Prosper Bazombanza wewe yavuye mu gihugu c'Ubutaliyano aganiriye na perezida neza ata nkomanzi irimwo. Prosper Bazombanza rero yavugiye hariya ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyoro Ndadaye, aho yamenyesha ivyaranze urugendo rwiwe iyo yarari n'abo bahuriyeyo n'inama zabereyeyo. Ariko rero ugiye kuraba abantu baje kumutegera ko bari bake cane, vyumvikana ko ata kinini bari bashimye mu vyo yavuganye n'abategetsi hariya mu Butaliyano. Vyumvikana ko rero ata nkuru ihumuriza Uburundi, ata nkuru yabashimishije yaraje abazaniye, ari nayo mpamvu rero baje kumutegera ari bake cane. Naho twumva rero abasirikare b'Uburundi bagiye kuvanwa hariya mu gihugu ca Congo, abakomeretse bakaba bariko baratahukanwa n'abavunitse, abahuye n'ibiza bitandukanye vyo ku rugamba bariko baratahukanwa. Ariko rero abasigaye bakomeye intambara ngo zirabandanya. Bakaba batumenyesheje rero abari ngaho ku rugamba, amasoko yacu twaganiriye nabo batubwira ko rero intambara n'ubu zikomeza ku musi ku wundi, ariko bakabona yuko ata ntambwe batera kuko aho bagiye gutera bose basubira mu birindiro basanzwe barimwo, ibirindiro basanzwe bagwaniramwo. Ni ukuvuga ko rero nta gace gashasha kariko karafatwa, haba ku mpande zose nta n'umwe ariko arigarurira akandi gace. Baragwana ariko bose bagasubira aho bari baje bava. Ariko rero ico twamenye nuko abasirikare b'Abarundi bamaze imisi bafatwa mpiri, bakaba baranyurujwe rero n'imigwi igwanira aho muri Congo nyene, cane cane umugwi wa M23. Bamwe rero bakaba batanguye kuza baravugishwa abatari bake. Mu makuru ari imbere tuzobabwira umukobwa avuka mu ntara ya Karusi muri komine ya Buhiga asanzwe yitwa Marie Gorete. Uwo rero azotubwira vyinshi yahuye navyo kuri urwo rugamba
kugera naho bamufatira ku rugamba bakamunyuruza bakamutwara, ubu rero akaba atakiye mu gisirikare c'u Burundi, akaba ari kumwe n'abagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ari mu muhari wa M23, ubu rero akaba amaze gufatwa kandi akaba atabashwe ari wenyene, akaba bamufatanye n'abandi batandukanye ngo n'ibigwanisho vyabo, igihe hariko haraba intambara rero ngo barirukanze baraheza baratatana ntibasubira kujana, niho babafata rero muri amashamba ya Kongo, ubu rero bakaba bari kumwe n'iyo migwanyi n'abagwanyi bagwanya ubutegetsi bwa Kongo. Tuve mu vya politike twerekeze mu bivugwa mu bijanye n'umutekano, aho ni mu gihe rero abapolisi n'abasirikare bakibandanya gutemberana inkoho, amagerenade, amarokete bagiye kunywa mu bubare butandukanye, aho rero ni mu gihe rero vyaraye vyihaye inkumbi hariya mu ntara ya Bubanza, aho hari abapolisi babiri bapfuye, umukobwa hamaze umwe rero akavuga ati yari umukunzi wanje, agaheza agasanga uwundi mugenzi we yamutwaye kumusohokana mu kabare, agaheza akabadukamwo n'amasase akabica maze nawe akiyahura. Vyumvikana ko rero abasirikare bagitemberana inkoho mu bubare aho bagiye kwinywera, abo basirikare n'abapolisi rero bari biyamirije yuko bosubira gutemberana ivyo bigwanisho aho bagiye kwinywera mu bunywero, bakabanza bakabibika, bakabika n'umwambaro wabo, bagaheza bakaja gusangira n'abandi agacupa, ariko rero umuvugizi w'igipolisi yari yavuze yuko ivyo bintu bagiye kubitorera umuti, ata muntu n'umwe azosubira gutemberana inkoho canke umwambaro wa gisirikare n'uw'igipolisi mu bubare, ariko rero bikabandanya vyiha inkumbi, bakavuga ko rero umuvugizi w'igipolisi yatumenyesheje neza yuko uwo ari uwagiye kuyitora mw'ikambi n'ahandi atari yayitemberanye, bakavuga ko rero ata muntu acemerewe gutemberana inkoho canke umwambaro wa gisirikare, ariko rero ngo iyo bishitse bakabona hari ikibazo kibaye gikomeye, ngo bagenda bakazitora bakazisohokana bakazitwara mu bubare gukora ivyaha bitandukanye, haba ubusuma canke ubwicanyi, akavuga ko rero abo bari bapfuye bitavuye ko bari batemberanye ibigwanisho, ngo ahubwo rero ngo n'ukubera agashavu kahabaye bakaja gutora inkoho mw'ikambi, akahumuriza abanyagihugu yuko umwanya n'umwanya rero uwo azosubira kubona ayitemberanye ari mu bubare bazoza bakamutangira raporo, bakavuga ko babonye umusirikare canke umupolisi ariko atemberana ibigwanisho mu bubare butandukanye. Amakuru rero saya gusa rero mugume hafi y'ishane yacu ya YouTube ariyo Isi TV, muntu ukiri mushasha nkuko twabibabwiye mu ntango utarabufyonda ngaho kuri sabone, ufyonde kuri sabone urabona akazogera naho nyene ufyonde kugira amakuru nayo uyaronka gatanu kuri gatanu, amakuru atarajako ivumbi. Uwo je mumaze kuvyumva rero ni jewe Salvatore, nkuko musanzwe mumaze kumenyera muri rya jwi nyene. Murakoze rero mugire ibihe vyiza, mugire aho muba mwubahwe, ayandi makuru ni mu kanya.